Hello guys, nizere yuko mumeze neza. Hama uyu munsi nabateguriye kupo zibiri kabisa. Hama ntaravuga vyinshi, kupo ejo twari twatanze murabona yaraciyemo, yarariye niyi murabona yuko yariye. Nuko bimeze. Hama ku bantu bashasha ico nobasaba, ku bantu batarakora sabone nuko bokora sabone kugira ngo imisi yose ibiganiro nzoza ncishaho vyoze bibashikira mu bambere. Hama ku bantu bashasha ndafise groupe WhatsApp ntangiramwo amakupo canke nkatangiramwo amariye. Wewe uri mushasha woba ariho woba ukibona iyi video ushaka yuko wokwiyunga tukazoza dukinira hamwe amakupo, ngiyi nya groupe mfise ya WhatsApp. Murabona ibi nivyo tugenda ducishamwo dutanga amakupo, ibigenda bitandukanye vyerekeranye n'amakupo. Murabibona guys, nuko. Hama reka tuje kucatuzanye kugira ngo umuntu ashobore kubona kupo umunsi dushobora gukina. Okay. Hama uyu munsi nabateguriye kupo zibiri zizewe. Kupo zibiri zizewe kabisa. Kupo ya mbere niyi. Ku bantu bakoresha 1xbet, code ni iyi aya. Iyi ni code ya 1xbet. Ku bantu bakoresha agatereveni wistar nabo code ni iyi. Yakaba yari kupo ya mbere. Okay. Hama tuja kw'ikupo ya kabiri. Ikupo ya kabiri nayo niyi guys. Ikupo ya kabiri niyi. Ku bantu bakoresha code ya 1xbet ngiyi ngaha. Iyi ni code ya 1xbet. Hama ku bantu nabo bakoresha code ya gatereveni wistar nabo code ni iyi. Iyi ni code ya gatereveni wistar. Hama wowe twaba twariko turavugana nkaba nariko ndagushikiriza ikiganiro canje, ukaba washoboye kwihangana ukaba wakiravye ngaha. Iceza nuko cakuryoheye, ico nogusaba nuko wokora sabone. Ugakora sabone kugira ambara amakupo ntanze azoza gushikira mu bambere bizoze bigenda neza. Nuko muhezagirwe mugire imigisha.